Warubizi bantu b'Imana, iyo umvise ijambo ryo kwizera ndagutumirire kandi ndaguhanura uzohora uhora. Elisa yavuze ijambo ryo kwizera ateje ivyo kurya bizoba bihari muzobijya mubure naho mubikwiza. Uwundi na wene arabira muri context barimo economique y'inzara niki, aravyevariwa na logique, akoresheje logique yiwasanga nibishoboka yuko ejo mu gatondo ivyo vyo kurya vyogira gute. Ako ndaje kwagiraga abantu b'Imana, uru rugendo turimo ibintu byose ntibifise logique, ibintu byose ntibishobora kuba démontrer, ibintu byose ntibisuiva cours des choses. Iki nico kintu bita miracle, igitangaza. Iyo bavuze igitangaza no kuvuga ngo ni ikintu scientifiquement parlant, économiquement parlant, kidashobora kuba démontrer, kidashobora kuba prouver, ni gutyo bacita igitangaza. Elisa yaraje kuvuga ijambo, ariko uyu mugabo agira amahirwe mabi yo kuvuga. Achagira commentaire kuri parole ya foi, ariko kubwo kugira commentaire iri contraire ya parole ya foi, Elisa aramubwira ngo uzobibonesha amaso bitanguye, abantu bose biruka nka gutora ivyo kurya, ariko umwanya uzobukibonesha amaso wowe uzocupfa ntavyo uzojyako. Iyo tudatahura ibintu ni vyiza guhora. Bibiliya iratwereka abantu babiri, Mikali ntiyavyaye kubera kugira commentaire kuri action ya foi. Uyu mugabo yarapfuye kubwo kugira commentaire kuri parole ya foi. Ico udatahuye ugihore wihorere, kuko ni wanahora uzobukize, ariko ukagira ico kivuze ko rimwe na rimwe ushobora kwisanga wowe wikwegeye akaga, kuko ijambo rirungitswe mu kwizera nta consideration, nta analyse scientifique riba rikenewe kuko rivuye mu kwizera.